radiyo nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uba uriko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Dahaye muri mwese muri ko muratwumviriza kaze kurano makuru ya mbere yo muri nojoro mushikizwa na Virginie Rupia fatkanije na Karori Bigirimana muhinga bw'ivyuma bikuru biyagize. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahaye imonano kuri uyu wa kane ku kirimbi wo mu ntara ya Gitega icegera curongo ishira hamwe rikora indege Boeing and Bessit Barek hamwe rero n'umunyamabanga Jeff Wilson arongoye ishira hamwe rihingura umwavu n'imbuto kama bitagira ubumara. Ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bwatunganije kuri wa kane ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana uruganda rwihayanishwa gurisha rihuza abashakashatsi n'abahingura bakoresheje ibyavuye mu bushakashatsi bo mu ntara za Makamba, Rutana, Bururi hamwe na Rumonge. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Na mu rwaro kurikirane rw'inama umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi watunganije kuri uyu wa kabiri mu ntara ya Gitega no ku munsi wa gatatu mu ntara ya Cankuzo ku ndongozi n'abene gihugu. Abitavye izo nama bakaba barabajije ibibazo bitandukanye bongera batanga intererano y'ivyokorwa n'uwo mugwi. Ngivyo rero bikuru kugiza no makuru mu kanya gatoya ni nkuri mwimwe ukwayo. Dase kwifuriza ijoro ryiza ndabakaze kandi kuri ano makuru nkuko mwari muhejeje kuvyumva mu nkuru. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahaye imonano kuri uyu wa kane ku kirimba iwe mu ntara ya Gitega icegera curongo ishira hamwe rikora indege Boeing and Bessit Barek hamwe rero no munyamerika Jeff Wilson arongoye ishira hamwe rihingura umwavu n'imbuto kama bitagira ubumara. Ibyo byavuye rero muri yo nama tukabishikizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni tuvyumvirize. Nyecari mukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje kwakira icegera curongo ishira hamwe Boeing akaba ari we asanzwe anakurikirana igisata c'ubudandaji mpuzamakungu muri iryo shira hamwe. Muri uwo mubonano baganiye cane kuvyerekeye gukorana muri ico gisata c'indege haba mu gutanga ubumenyi canke kuvyerekeye ubuhinga eka n'inyubako. Akaba hashitsweko ingingo yuko hagiye kuba umugwi ugiye kwigwa ivyoshigwa imbere kugira ngo gukora gushobore guteza imbere cane ishirahamwe ry'u Burundi iraba ivy'indege Burundi Airlines. Nyecari mukuru w'igihugu c'u Burundi rero yabakiriye arabipfuriza no kuranirwa umwanya bazoba bari hano no gushika ku nteguro ishemeye bafatikanije n'abahinga b'u Burundi kugira bashike ku migambi iramye izorangurwa hagati y'iryo shirahamwe be na leta y'u Burundi. Inyuma yaho nyecari mukuru w'igihugu c'u Burundi yakiriye kandi urongoye ishirahamwe Environmental Techniques y'umunyamerika uwo nawe akaba yitwa Jeff Wilson akaba asanzwe ari n'umwigisha akomeye cyane muri kaminuza. Iryo shirahamwe rikaba rizobereye cyane mu vyo guhingura umwavu be n'imbuto kama kuvuga ntizitari mu bumara. Rero mu vyo bayaze kwarukurabira hamwe ngene iryo shirahamwe naryo nyene ryo shiraho imitahe mu Burundi cyane ko ari igihugu cashize imbere uburimyi kugira ngo citeze imbere kandi ari igihugu kirimwo n'imitahe ikomeye cyane Imana yagihezagije nk'imvura isi yimera abene igihugu benshi basanzwe bakora cane ibikorwa vy'uburimyi. Rero bakaba baganiriye neza aho nyecubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yatanze intumbero yuko iryo shirahamwe rica ribandanya rikorana n'abahinga muri ico gisata c'uburimyi kugira ngo bashike ku migambi mikuru yoshigwa imbere mu ntumbero yo guteza imbere uburimyi mu ntumbero yo kugwiza umwimbu be n'ifumbire kama mu Burundi eka no guhanahana ubumenyi kuvyerekeye ivyo bisata. Turabandanya n'amakuru twabateguriye ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bwatunganije kuri wa kane ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana uruganda rwihayanishwa gurisha rihuza abashakashatsi n'abahingura bakoresheje ivyavuye mu bushakashatsi bo mu ntara za Makamba, Rutana, Bururi hamwe na Rumonge.
umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikanganje Frederic Bangirinama yatanguje icese urwo ruganda yamenyesheje ko arakaryo rero ko kumenyekanisha no guhiganisha ivyarondewe ni vyahinguwe kugira ngo igihugu gitere imbere ino nkuru tubaze mugenzi wacu Eric Yarankunze. Ugo ruganda guhiganwa hayanisha gurisha gwahuje abashakashatsi n'abahingura bakoresheje ivyavuye mu bushakashatsi kabaye akaryo kuri abo bahingura n'abagira ubushakashatsi ko kwerekana ibikorwa vyabo mu cigwa catanzwe n'umuyobozi mukuru w'ubuhinga n'ubushakashatsi mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Claver Nijimbere kubijanye n'ibiharuro vy'ubushakashatsi no guhingura mu Burundi yamenyesheje ko kugera mu mwaka wa 2022 mu Burundi hari amahinguriro mato matagera ku 378 ashobora kuzokomera muri kazoza kaba amahinguriro manini akamenyesha ariko ko ayo mahinguriro aragizwe hanini n'abafisa amashure make aho ibice 15 kwijana ngo bafise impapuro z'umutsindo za D7 canke A2 ibice 14 kwijana bakagira urupapuro rwa D6 mu gihe abafise urupapuro rw'igice ca mbere ca kaminuza bita baccalaureat bagera ku bice 7 kwijana. Ikindi kibazo ayo mahinguriro afise nkuko bimenyesha n'uwo muyobozi mukuru ajejwe ubuhinga n'ubushakashatsi ngo nugukora batisunza amategeko aho ngo ibice 67 kwijana vyayo adandaza bitazwe n'ikigo kigenzura ubuziranenge BBN mu gihe ibice 23 kwijana vyayo ari afise uruhusha rw'ico kigo. Akavuga ko mu buyobozi bukuru bujejwe ubuhinga n'ubushakashatsi ngo babandanya babasaba gukora bisunza amategeko. Umunyamabanga ntigayizwa mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Frederic Bangirinama yatanguje icese urwo ruganda amenyesha ko rufise ihangiro ryo gufasha abahingura gukorana n'abashakashatsi kugira bakore bifise akanovera. Aba bariko barerekana impano mu guhingura iki canke kiriya dushaka yuko bakoranye n'ibigo by'ubushakashatsi babanza bagakuraho ako kantu gahaze muco twokwita akanovera cico umuntu yakoze akore kanovera kugira kaboneke nuko abashakashatsi bashiramwo ukuboko. Akavuga ko gutunganya uruganda guhiganwa nk'ugo bifise akamaro kuko ngo abahinga bakoranye n'abashakashatsi bituma babona ivyo bokora kugira bazoshikaho bagira amahinguriro manini. Ibikorwa nk'ibi ni kirumara mu buzima bw'igihugu kuko ivyavuye mu bushakashatsi nivyo abariko barahingura bakorerako kugira bashobore gushiraho amahinguriro mato ayabaye ari azohava gatanga amahinguriro makuru azoshobora gufasha Burundi gutera imbere. Bamwe mu bitabiriye iryo hayanishwa gurisha bahingura ibitandukanye barashimira ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwaritunganije kuko ngo bituma barahura ubwenge mu bijanye n'ivyo bakora bagatera kama Barundi ko gukunda ibihinguriwe mu Burundi kuko ngo navyo bifise akanovera. Iri higanwa twaryakiriye neza kuko twahuye n'abandi bavuye mu zindi ntara turabona ubuhinga abandi bafise bituma natwe bidutera inguvu yuko tutariko turakora twenyene bituma yuko natwe twokongereza inguvu nyabuna tugakora kugira tuje hamwe n'abandi. Igiye kutwungura ibintu bikomeye cyane no kurondera ubumenyi bundi bukomeye. Bona yuko no bahanura yuko bokunda ibintu by'imico kama yiwacu mu Burundi tugakunda ibintu bihinguriwe ngaho iwacu. Ko naco mbona badusumbije abazungu. Muri higana turungukiraho ibindi byinshi kuko turabona abandi bagenzi bacu ivyo bakora hanyuma tukahigira n'ibindi tukamenya ngene tworyohora cyane gusumba ko twahora tubikora. Ugo ruganda rukaba rutegekanijwe kurangira kuri uyu wa gatanu abazoba berekanye ibintu vyiza bahingura canke bagize mu bushakashatsi gusumba abandi bakazohabwa ubushimwe n'impapuro z'iteka. Ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana Eric Yarankunze ku bwa radio Nderagakura. Eric Yarankunze muri rwa rukurikirane rw'inama umugwi uzatwenje n'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Burundi ku munsi wa kabiri mu ntara ya Gitega no ku munsi wa gatatu mu ntara ya Cankuzo ku ndongozi hamwe n'abene gihugu abitavye izo nama barabajije ibibazo bitandukanye bongera rero batanga intererano z'ivyokorwa n'uwo mugwi. Ino nkuru tubaze mugenzi wacu Gordier gato yakurikiranye ivyo biganiro. Bimwe mu bibazo vyagarutswe ko muri izo nama abene gihugu barabajije uburyo bwakoreshejwe mu gutora ahari ibinogo rusangi. Pierre Claver Ndayicariye arongoye CVR yabishuye ko hari ababizi bakiriho babibereka. Ingufu dukoresha sizi wacu ni Imana. Iyi mission abebe Imana atubwira yuko ari mission divine. None bijya binogo tubitora gute yabatari Imana? Ibika gatamakazi kimashitsi abakiri bato bakaduhenda ukazona agatamakazi kaje n'akabando ati kubita isuka ngaha niko vyagenze imashi kuri sigo vyaye ibeni kaza nyini bene ati murondera iki ko maze imisi ndababona misuka mipawa nivyo birato genda kwikaburimba 5 minutes aje duhamagara niko vyagenze mu rukari imwaro ivumbi imwakiro kuruvuboho niho twatanguriye twahabwiwe n'abaharima utugori imyumbati baca bagwa magufa
Ikindi kibazo babajije ni cerekeye ishigwaho rya sentare idasanzwe izohana abagize uruhara mu bwicanyi bwabaye. Kuri ico kibazo urongoye Severe yishuye ko umugwi arongoye wahawe igikorwa aco gutohoza ukuri gusa, ariko ko ibindi bijanye n'ubutungane ngo hazobanza kwerekanwa icegeranyo c'ivyabaye. Kubijanye nuko CNTB yoshigwa hamwe na Severe kubera ko ngo ari imigwi yashizweho kubera ibyashikiye Uburundi, Pierre Claver Ndayicariye yishuye ko ico kibazo azogishikiriza inzego z'igihugu kugira ngo zigitorere umuti. Abitabiriye izo nama baragize ivyo basaba umugwi Severe, aha twovuga nko gukingira abatanga amakuru y'ivyashikiye abarundi, kuza urashira mu vyegeranyo vyawo abantu bitanze bakanahasiga ubuzima mu gutabara canke bakoze ibindi vyiza muri ico gihe igihugu cari mu ngorane. Mu ntererano zatanzwe harimwo ko Severe yotegura amakoraniro yo kubanza kwigisha abantu kumenya ibijanye no gusaba ikigongwe no kubabariranira biciye mu nyigisho zo gusana imitima. Barasavye kandi Severe ko yofasha mu kwandika ibitabo vya kahise k'igihugu kuko ngo bigaragara ko akigishwa mu mashuri atariko. Indongozi zitandukanye hamwe n'abene gihugu bitabiriye izo nama bakaba barashimiye umugwi Severe ku bikorwa umaze kurangura. Mu cankuzo Gordier gato gato ku bwa Radio Nderagakura. Kwisaha imwe irenze murantunga kwisaha imwe irenze ku 42 hano muri studio turananya n'amakuru twabateguriye ku bana amajana 4 bavuka ku mwaka mu Burundi. Haba harimo rero umwana umwe ngo avukana indwara y'ubugaru. Bivugwa na muganga Jean de Dieu Habyarimana harongoye umugambi w'igihugu jeje kugwanya indwara ngendanwa zidakira mu bushinganje bw'amagara abantu kugwanya ikizaruhanyanganda sida kuri uyu wa kane. Bakaba ari mu ruganda ishira hamwe Hope Work rifatikanije n'ubwo bushinganje batunganije ku bijanye n'indwara y'ubugaru. Muganga Jean de Dieu Habyarimana amenyesha ko iyo ndwara ivuwe hakiri kare ikira neza, agahamagara abavyeyi rero ko boza baritwararika bakitura n'abaganga iyo babonye ikibabakiye ku bana babo kugira babafashe hakiri kare. Ni indwara muri rusangi idasanzwe imenyerewe mu bene gihugu, ariko kubimaze gushikira haba ku bana canke ku miryango barazi yuko ari indwara toroshe isaba uburyo bwinshi mu kuvura kandi ishobora no gusinzikaza amagara y'umwana iyo itavuwe hakiri kare. Umwana ayivukana akivuka, mu gifaransa bavuga ko ari ni maladie congénitale, ni hamwe usanga karenge karahindukiye canke kameze nk'akaraba hasi cane, karaba inyuma canke karaba indani, nivyo bita indwara y'ubugaru canke mu gifaransa piebo. Rero abantu ico bomenya nubwo tuvuga yuko indwara idakunze kwibonekeza, ibiharuro birerekana yuko ku bana amajana 8 bavutse umwana umwe kenshi usanga ashobora kuvukana iyo ndwara. Hano mu gihugu cacu rero nivyo turacari ku ntanga, ariko ibiharuro birerekana yuko kuva uyu mugambi wo kuvura ubwo bugaru utangwe ngaha mu gihugu hari abana barenga 4,300 bamaze kuvurwa. Ibiharuro fatiro ku mwaka tuba twiteze yuko hashobora kuvuka abana barenga 400 mu gihugu bavukana iyo ndwara. Murumva yuko rero ari indwara dukwiye twese gushira inguvu hamwe kugira ngo abana bayivukanye bavugwe n'imiryango yabo ishobore kugira akanyamuneza, na cane cane ko ari indwara iyo ivuye hakiri kare ishobora gukira kandi umwana agasanga ameze neza. Kw'isi biramaze kugaragara yuko ibihugu cane cane biri nyuma y'amajambere canke bikenye ariho usanga hari abana usanga bavuka ari benshi. Intambamyi nyamukuru n'ubukene bw'imiryango iyo hageze kuvuza abo bana. Hanyuma ikindi c'intambamyi ikomeye ni ukutamenya, abantu benshi ntibazi iyo ndwara. Hanyuma ikigira gatatu nuko amavuriro asanzwe avura abo bana bameze gutyo adakwiragiye igihugu cose, kandi ubugira kane nuko abavuzi babinonose batarashobora kugwira muri kino gihugu cacu. Akama twotera imiryango nuko bogerageza imisi yose babonye ikintu kibabakiye ku mwana avutse ko batokwiyumvira umwana ngo avutse ngo ari kimwe ngo uburozi canke ibiki, mugabo bakamenya yuko ari indwara ibaho, hanyuma babonye hari ikintu kibateye amakinga bakitura amavuriro. Nubwo twavuze ko amasantre avura izo ndwara ari make, mugabo abaganga kubera mu byo baba barize izo ndwara baziga ko ari indwara zishoboka mu ndwara umwana ashobora kuvukana, baraheza bakamenya iyo barungika uwo mwana, donc ico bita orientation canke reference. Hanyuma ikindi twohimiriza nuko ibimenyesha makuru, amaradiyo
n'umuntu wari we wese azi inkuru kubijanye n'ivyo yoza arabibwira abandi kuko benshi abatwago no kutamenya ugasanga umwana arashikanye imyaka 5-6 ataravugwa bigahererayo umwana ugasanga aramugaye kandi twashobora kumufasha. Ishirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare CICR rifatikanije na Croix-Rouge Burundi ryatunganije icese kuri wa gatatu higanwa kubamenyesha makuru kubijanye no gusubiza hamwe imiryango yatandukanye babicishije mu bikorwa byabo vya misi yose byo kumenyesha makuru. Umunyamabanga mukuru wa Croix-Rouge Burundi Anselme Katiyunguruza akavuga ko rero icatumye batunganya iryo higanwa ari kugira rero bakorere hamwe kugira ngo bagabanye ububabare bwo gutandukana hagati y'imiryango. Umenyereye kutubona dushikiriza ibitungwa abanyagihugu, imbuto abanyagihugu, amazi meza, ubwo uyu munsi mudukundire tuvuga ibintu bitamenyereye cyane bitaboneka n'amaso. Birashika yuko abantu bari mu muryango umwe, abavyeyi babiri, ibibondo batandukanywa n'ingwano canke ibindi. Umuryango utabara imbabare kw'isi yose n'amareta atari make basavye Croix-Rouge n'amakuru yo kw'isi yose afatanije n'aba bo muri CICR kugira ngo dukorere hamwe tugabanye ubwo bubabare butuma no gutandukana n'uwawe. Dufatiye ku bikorwa bitari bike tumaze gukora n'uburyo butari buke bwakoreshejwe, abatari bake arabo muri Tanzania canke mu Bugande canke muri Kongo iharanira demokrasi twarashoboye kwahuza n'ababo. Habaye wa munezero y'umwana avutse, habaye wa munezero y'abantu babiri bubatse kugira bagire umuryango. Tubikora mu buhinga byo gutuma tumanaka makuru, ayo makete atangwa mw'ibanga bigatuma yuko wawe umenya ko akiriho, abasigaye gusa yuko ibikorwa bitari bike bikorwa kugira ngo basubire guhura. Byarakozwe kandi birashimwa. Uyu munsi mudukundire dutanguza isekeza ryo gusigurira abamenyesha makuru icyo gikorwa gituma habuza kamwe kagaruka. Iryo sekeza izokurikirwa n'ihiganwa duciye ku bikorwa byanyu vya misi yose. Ari uwandika arandika, ari ufata amasanamu arafata amasanamu, ari ugira iviradio arabikora, hanyuma hazogira igihe zobiraba yuko ibyo mwagiye gukora mwavyumvise kandi mugashobora kubishira mu nyandiko canke mu masanamu canke muri bwa buhinga urukana bumenyi usigaye dukoresha bw'iyi misi. Ukubura inyubako akoreramwo ibikoresho bandikamwo imanza ubukene bw'impapuro batangira ko ivyegeranyo ni imwe mu bibazo abahuza bo ku mitumba bafise mu ntara ya Muramvya. Ivyo kaba babishikirije mu rugendo umushinga amateka yatowe muri iyo ntara Jean Claude Nimubona yagize kuri wa gatatu muri zone ya Bugarama mu ntara ya Muramvya, aho bavuze ko bifuza n'agashiruka bute bagasigura ko hariho n'ingendo bafata rero ugasanga bakoresheje uburyo bwabo. Kuri ivyo bibazo rero bashikirije umushinga amateka Jean Claude Nimubona yabemereye ko azobishikiriza ababijejwe kugira ngo ibishoboka bitorega umuti kubijanye rero ni nyubakwa bakoreramwo. Avuga ko imvukira zagize inama kugira ngo ziterere mu gikorwa cyo kubaka aho bahuza bakorera, nayo kugashiruka bute basaba abaremesha. Avuga ko leta izovyiga kugira ngo nabo bakore borohewe. Kujanye mabotine, imitaka, amakinga, ibitabo, impapuro jewe ngiye kubishikiriza kandi ibintu vyumvikana. Imvura igusanze muri ko muraca urubanza muca musasura mugataha mudahejeje, izuba nuko nyene. Nimba rero leta urugwego rwanyu izi gituma yarushizeho irazi nikizobafasha kugira mworoherwe, kandi sime mwobura vyopfuma biteba mugabo bizoza. N'abandi murabona baronka amakinga bakaronka ivyo birato n'imitaka n'iki, sime mwobura muri ko mukora ibi biriko birakorwa ngambona. Jewe rero ibi nzobishikiriza ukunyene atana kimwe nkuyemwo. Ibi rero je nzobishikiriza kandi je mu mutima wanje ndumva ko ndemye bizoteba ariko bizoza. Leta nta kindi kiraje ishinga atari imibereho myiza y'abene gihugu. Namwe nimwe mu batunganiriza ntibashobora kwemera ko muruha umucoke imvura iguma ibanyagira mutagira umutaka mutagira iki, kandi birashoboka je ndibaza twatangorana. Ati mbega iyo umuntu ubuza yagiriwe ikibazo yitura hehe? Hari nabo muhamagara baranka kwitaba kubera imvo izina ziriya babakengereye. Sentare niko rwego ari uwo mwatumye ko akanka kabiri gatatu mugasanga ashobora guhagarika umutekano wo convocation y'ejo gituma zihari zikwiye zitatu muca mwandika urwegeranyo
mukandikira sentare y'intango hari umuntu yadusuzuguye kiba kimaze kuba icyaha sentare nayo irahetse ikamenyene ikorana na parke y'umuntu bakamuhamagara bagaheza bagakora akazi bifatira kuri sentare cayitora parke nayo ikarondera iyo muntu mu bijyanye n'ibibanza rero nabyo mushigwamo twebwe twari mu munsi mukuru w'abavuka komine umunsi wa munga bari Bujumbura baravyibuka mvukira twaravuze ko mwebwe muri ko mukora akazi keza cyane dusaba ko tuja hamwe tukagira ingufu zose zishoboka leta ni twebwe leta ni mwebwe abenegihugu tukabasaba amatafari tukabasaba umusenyi cyangwa amabuye ibyo bashoboye isima n'amabati tukabizana ubwire muronka aho mukorera byihuta mugabo twebwe tububakire ko mutunganiza ni twebwe nyene abamenyesha makuru bahamagarirwa gushikiriza abenegihugu amakuru ajanye n'iterambere bafatiye ku mugambi w'igihugu hujejwe iterambere canke ku majambo ashikirizwa n'umukuru w'igihugu bishikirizwa n'umuyobozi mukuru ajejwe kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru Alain Diomede Nzeyimana mu ruganda rw'imisi ibiri kuva kuri wa kane rwatunganijwe n'ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru kubarongoye abandi mu bimenyesha makuru bikorera mu Burundi canke ababaserukiye Alain Diomede Nzeyimana agahumuriza rero abamenyesha makuru ku ngorane zijanye n'ababaha amakuru aho bamenyesha ko itegeko rijanye n'ivyo riri mu nteguro ni inyigisho zahawe abarongoye bimenyesha makuru canke ababaserukiye aho twashikirije inyigisho ku byo bakunze kwita mu Cyongereza communication for development kuvuga nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi umukuru w'igihugu iyo atanze intumbero akazicisha mu bo bakorana bose guhera ku mutwe gushika ku ngo ico gihe abamenyesha makuru barafise uruhara runini kugira ngo babishikirize mu kubikora rero twishimikije cyane ijambo yavuze ku genekerezo ya 18 kwezi kwa gatandatu mu 2020 aho yagena leta nkozi kuko hariho ibintu bira kuri bitandatu yari yashize imbere kandi vyatumye leta tanga intumbero ku vyo abenegihugu bategerezwa kuronka muri kumenyesha amakuru twisunze umugambi w'igihugu w'iterambere ni kugira ngo abenegihugu baronke inkuru y'imvaho bamenye imigambi kandi bamenye ivyo bategerezwa kuronka kuko leta iriho kugira ngo ibatunganirize habaye rero inyigisho haraba no guhana amajambo kandi abari babijemo bakabagiye bashimye bavuga bati ni inyigisho ziratomoye mugabo turacafise agahaze kubera ko uburyo budakwiye kandi n'amategeko ataraboneka hariho ariko itegeko abamenyesha makuru mwiteze itegeko rijanye nuko ngo bibagora kuronka inkuru canke abantu bakabima inkuru ariko twaba tubizeze yuko igihe tegeko rishobora kuzoboneka mu misi iri imbere mukaba muzokoroherwa mu kazi kanyu ka misi yose ariko tukaba twizera yuko mu koroherwa kwanyu mu kumenyesha makuru hazoba akarusho ku bene gihugu mu byo bategerezwa kuronka cyane cyane mu bijanye imigambi y'iterambere. Inkuru ya nyuma y'amakuru ikigo gifasha abakenyezi giriteka caratunganije kuri wa gatatu muri zone Ruyaga muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura ibikorwa byo guhuza abakenyezi 44 bafashwe mu mugongo n'ico kigo mu bijanye no kubarira korora hamwe no kwiga kugendesha imodokari guserukira imbere y'amategeko ico kigo Gacoreke Marie Jeanne akavuga ko intumbero bafise ari ugufasha abakenyezi bahuye n'ibibazo bitandukanye mu kwitunganiza imigambi y'iterambere akibutsa abakenyezi ko muri ku kwezi kwabahariwe ari uko kwirimbura intambwe bageze ko mu kwiteza imbere. Nawe rero tubagenze sosoza n'amakuru twabateguriye reka ndabashimire cyane mwe mwayumvirije kuva agitangura shimire na Karori Bigimana yafashije muhinga bw'ivyuma hano makuru mwashikijwe na Virginie Rupia nkabifuriza ijoro ryiza murarahajyana.